Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuzagaruka nene kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano kandi none kiza guhura n'igisata c'ubutungane. Turaza kugaruka ahanini ku bagabo bavuzwe yuko aribo bateye amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyarabaye kuva mu kwezi kwa Ndamukiza k'uyu mwaka ndetse no mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ni mu gihe rero kugira ngo muze kuvyumviriza neza reka tubitangurira aha. Kw'igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye yaratanze ikiganiro cyo kwerekana abari bamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo yabikoze mu gihe hari haraye kw'igenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hatewe grenade ku bantu bari bategereye imodoka zibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kiganiro Petero Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu bafashwe bagirizwa amagrenade yaramaze iminsi aterwa. Ivyo bikaba arivyo zatumye benshi bibaza ko aberekanywe aribo bari baraye banateye amagrenade yakomerekeje abantu 38 ngaho ku bituro vy'amabisi i Bujumbura. Kuri ubu rero ikibazo gihari noneho kuri ubu ese abo bantu boba bapfungiwe hehe? Kuva berekanywe n'igipolisi kw'igenekerezo 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 barajanywe muri parike ariko ntibigeze bashika mu mabohero makuru yegukira za parike. Ntibari mu ibohero rikuru rya Mpimba, ibohero rikuru rya Gitega, ntibari mu ibohero rikuru rya Ngozi, rya Muyinga, rya Ruyigi, rya Rutana, rya Bururi, rya Rumonge canke rya Muramvya. None parike isigaye ngipfungira abantu hehe? Ni mu gihe bamwe mu baryango bamaze kudutangariza ko batazi iyo ababo bari, abandi batubwiye ko bagipfungiye mu iperereza ari naho igihe baberekana bari. Imiryango ngo mu cifuzo cayo iripfuza ko nimba bagitohozwa ko bojanwa mu mabohero asanzwe aho vyoroshe kubabona no kubagemurira. Imiryango kandi ikifuza ko bajanwa imbere y'ubucamanza bakisigura ku vyo bagirizwa. Iperereza ni igipolisi ngo rifise akazi k'inyamiramabi OPG. Ntivyumvikana ko umuntu ajanwa muri parike hanyuma agasubizwa mu gasho ka OPG. Ntivyumvikana kandi ingene procureur apfungira umuntu kwa OPG kandi we nyene afise amabohero yiwe ajejwe. Bamwe bakavuga ko CNUDH nayo igomba guhaguruka kuri iki kibazo ndetse no kuri iyi dosiye y'aba bagabo bagirizwa kuba barateye amagrenade mu gisagara ca Bujumbura nk'uko tugiye kubigarukako. Amazina y'aba bagabo rero akaba ari Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Hermes Nahimana ndetse na Skeri Mawe n'Imana nk'uko tuza kubagaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe benshi mu banyamategeko bavuga ko umuntu yagira ica amaze kuburana imbere ya sentare ikamukubita intaye mu gahanga. Ivyo umuntu yagirizwa kandi nibihindura uburenganzira bwiwe. N'ibindi vyinshi tugiye kugarukaho kuri iyi dosiye y'aba bagabo uko ari batandatu. Vyose ntuze gucikanwa aho uri hose rero wowe uherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko ndetse n'uburengero, abari mu bisagara bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga benshi baribaza iyo aba bagabo bari kuva berekanywe n'igipolisi kw'igenekerezo ya 11 Rusama y'umwaka w'ibihumbi 2024. Aha niho rero basubiriye kujanwa muri parike ariko ntibigeze bashika mu mabohero yegukira za parike. Mw'ibohero rikuru rya Mpimba, mw'ibohero rikuru rya Gitega, mw'ibohero rikuru rya Ngozi, mw'ibohero rikuru rya Muyinga, irya Ruyigi, irya Rutana, irya Bururi, irya Rumonge canke irya Muramvya. Aha hose nta na hamwe aba bagabo bari. Nkuko natanguye mbivuga umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Petero Nkurikiye niwe yatanze aya mazina y'aba bagabo batandatu. Inyuma kw'igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 akaba yaravuze ko ayo bari bamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura.
Petero Nkurikiye ico gihe ntiyigeze avuga, ariko uwateye grenade yatewe kw'igenekerezo ya 10 ukwezi kwa Rusama y'umwaka wa 2024. Nako kandi amakuru ahari avuga ko muri aba bagabo batandatu berekanywe, batanu bari bamaze ikiringo kirenga indwi bapfunzwe. Umwe niwe ngo avuga ko ari we yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Nkuko twabigarutse ko aba bagabo bose tugiye kubagaruka ko umwe ku yundi, akaba ari Venant Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Hermes Nahimana ndetse na Skeri Mpawenimana. Ni mu gihe kandi ngo batanu bari bararengutse kuri parike ya Nahangwa. Ico Petero Nkurikiye atavuze ngo nuko bano bagabo, nuko batanu muri bano bantu yerekanye bari baraye barengukishijwe kuri parike ya Nahangwa ku munsi wa gatanu, hakaba ari kw'igenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka wa 2024 hafi saa 7 z'umurango. Abagabo 9 bari bambaye amapingu nibo barengukijwe kuri parike ya Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Aba bantu bazanywe n'abakozi b'iperereza babanza kubapfungira mu gasho ka parike kubera cazira ko bavugana n'umuntu numwe. Bagiye gusambishwa bambaye amapingu ibitamenyerewe, basambishwe batagira abababuranira kandi imiryango yabo ntaco yigeze imenyeshwa. Ni mu gihe umukuru wa parike wa Ntangwa nawe atariho yari, ahubwo we ico gihe yari yibereye imatana mu nama yariko iragirishwa n'umukuru w'igihugu nyene cyo Varisito Ndayishimiye. Kw'igenekerezo ya 10 rero Rusama uyu mwaka wa 2024 bajije gusambishwa, abakozi b'iperereza bavuze ko 4 baca bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, 5 nabo ko basubizwa mu iperereza. Ivyo navyo nyene vyari ibintu binyuranye n'amategeko. Iyo umuntu amaze kugera mu minwe ya parike ntasubizwa mu Nyamiramabi. Ni kuvuga ko ku munsi wa gatandatu umupolisi Petero Nkurikiye yerekanye abantu 5 ataragifise ko ububasha bari kuba bari mu Mpimba. Umuntu yashobora kubavuga ko yari umuvugizi wa Senera anyuzwa na Parquet General de la République Agnes Bangiricenge. Bamwe bati kubera ikirere cyo gihe iperereza ryategetse ko 5 bonyene basubizwa mu iperereza, ryo baryari rizi ko hariho grenade za guterwa mu mugoroba, maze bukeye bagaca berekanwa nk'abateye grenade. Hano hariho igipfungu. Ni mu gihe kandi bamwe babikurikiranira hafi bavuga ko ubuzima bw'aba bagabo bushobora kuba bwarazimangatanijwe, bose bakicwa nk'uko vyama bikorwa. Ni mu gihe umwe mu berekanywe ico gihe ari we ngo yari yarayateye grenade ataco yononye. Mu bagabo 6 nk'uko nabigarutseko ico gihe berekanywe na Petero Nkurikiye harimwo umwe yitwa Venant Buhungu, ari nawe twatanguriye ko. Uyu avuga ko yari yarayateye grenade mu Ngagara hafi y'ububiko bw'igitoro. Petero Nkurikiye yavuze ko iyo grenade ata muntu yishe kandi ko ata kintu yononye, kireze ko yakomerekeje ku maboko uwayiteye. Petero Nkurikiye yavuze ko igipolisi camufashe kija kiraja kumuvuza kubera ubunyamwuga gifise. Hano naho nyene turasanga inkuru itangaje ku bazi iperereza ingene rikora. Tubona umuntu avuga ko yateye grenade mugabo ataco yononye kiretse gukomeretsa wenyene. Tubona umuntu atigeze apfungwa mu iperereza nk'abandi. Tubona umuntu avugwa ko ajije gukora ibara yafashwe n'igipolisi acajanwa kuvurwa, ariko hageze gutanga ikiganiro bukeye akaba yarahagaze neza mu bandi. Ni nabwo kandi hagaragaye ingene uyu muntu yakomerekejwe na grenade yateye, ariko imukomeretsa ahantu hato hapfutse ku maboko abiri. Mbega umuntu ateye grenade imukomeretsa ku bikonjo gusa kandi ku maboko abiri. Tubona umuntu atigeze asambishwa, ariko ari kumwe n'abandi bari bamaze iminsi myinshi mu iperereza, mbere bari baraye bahawe parike. Ibi navyo nyene bikaba vyarimwo igipfungu. Ikindi kandi cyatangaje abantu ico gihe ningene Petero Nkurikiye yatanze imyidondoro ikwiye ya 5, ariko ageze kuri Venant Buhungu atanga amazina yiwe gusa, avuga n'ico yaraye akoze. Aha ari naho havuye ko benshi bibajije ingeno mwidondoro wa Venansi utatanzwe. Ese hano ngo hoba haranyegejwe iki? Ni mu gihe kandi muri aba 6 babiri bonyene aribo barimwo bagizwe gutera amagrenade.
mugabo batandatu Petero Nkurikiye yerekanye babiri niwe yavuze ko bateye grenade, abo nabo ni Venant Buhungu avuga ko yari yaraye ateye grenade atacononye mu Ngagara ku igenekerezo ya 10 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ndetse na Emery Buto yavuga ko ari we yari yateye grenade yononye ivyuma vy'amatara transformateri ku igenekerezo ya 2024 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu Ngagara. Bane abasigaye ntibagizwa gutera grenade, babiri bavuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzozitera, babiri bandi bagizwa kuba barahaye indaro canke bagapangisha Emery Butoyi. Abo Gode na Sikeri boba ari abishikanye. Muri aba bagabo batandatu nk'uko turiko tubivuga muri aya makuru, bamwe imiryango yabo iriko ibaza iyo boba barashizwe n'igipolisi canke se iperereza. Petero Nkurikiye yerekanye harimwo babiri avuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzotera grenade, abo ni Sikeri Mpawenimana ndetse na Gode Ndayikengurukiye. Sikeri akaba avuka ku mutumba wa Kivumu muri komine Matango mu ntara ya Kayanza. Gode nawe akaba avuka ku mutumba wa Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Ababazi batanga ico gihe bari bavuze ko bari bamaze imyaka ibiri atawuzi iyo abo bagabo bagiye, ariko ko hari haheze nk'amezi abiri bagarutse. Ni ukuvuga ko baba baragarutse hagati y'ukwezi kwa kabiri ndetse n'ukwezi kwa gatatu. Umwe mu bari baherutse gusohoka mu gaco k'iperereza i Bujumbura yatangaje ko ico gihe yasize Gode na Sikeri mu gasho. Yavuze ko nabo bandi Nkurikiye yerekanye we yabasize mu iperereza bapfunzwe bambaye amapingu. Uyu muntu yavuye mu iperereza imbere y'uko aba bagabo batangazwa na Petero Nkurikiye. Yatangaje ko abo bantu haba ku murango, haba mu ijoro, haba hanze canke bashitse mu gasho, hose babagumiza ko amapingu. Ngo witwa Emery Butoyi we yari amaze indwi yose abosha amaboko mu mugongo ariko amapingu. Nyuma y'indwi rero ngo niho bamutezuriye amaboko bayabohera imbere, ariko icatangaje ngo uwo muntu nuko Gode na Sikeri bo batigeze bashirwa ko amapingu. Yagumye yibaza impamvu Gode na Sikeri bari borohewe kandi basangiye dosiye n'abo bandi. Uyu Sikeri Mpawenimana yaganiriye abo bari bapfunganywe ko yahora muri Red Tabara, hanyuma afata ingingo yo gutoroka aza kwishikana ku bategetsi b'u Burundi. Yanavuze ko ageze iwabo muri komine Matongo yafashwe n'imbonerakure zimushira utwara igipolisi mu Kayanza, nawe acamo utwara iperereza mu Kayanza. Sikeri Mpawenimana yavuze ko kandi ngo mu nyuma yagiye arakoreshwa n'iperereza mu kuja kwerekana abandi bagwanyi ba Red Tabara bari mu gisagara ca Bujumbura. Uwo bari bapfunganywe mu iperereza yatangaje ko kandi Gode na Sikeri bari abagenzi aho mu gasho kandi baboneka batabangamiwe nk'abandi basangiye dosiye. Petero Nkurikiye we mu kuvuga yavuze ko Gode yafatiwe mu Kigobe i Bujumbura, Sikeri nawe agafatirwa mu Kayanza. Nigeze yerekana ibimenyetso ko bari bimirije gutera amagrenade. Koko ngo Gode na Sikeri bafashwe bashaka kuzotera amagrenade canke nabishikanye mu iperereza baca bararifasha. Ese kubera iki bo batari bapfunzwe nk'abandi bagirizwa ayo mabi? Nimwe kandi nababwiye amazina atandatu, tugiye kubandaniza ku yandi abiri twari dusigaje. Abo akaba ari Hermes ndetse na Canisius. Hermes Nahimana uyu akaba ari umutama w'imyaka 65 yahoze mu gisirikare cy'u Burundi, mbere yanabaye mu nzego zacungera umutekano mukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Ico gihe we hari aciye iminsi mike umuryango we usavye ko atabarizwa kubera ko yari yafashwe ku igenekerezo ya 25 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ico gihe umuryango utari bwasubire kumubona. Hermes Nahimana we akaba asanzwe afise urugo mu Ngagara akagira n'utwumba apangisha. Petero Nkurikiye yavuze ko uwitwa Emery Butoyi yagirizwa ko yateye grenade ku vyuma vy'amatara yarapanze mu rupangu rwa Hermes Nahimana. Kubw'ivyo Petero Nkurikiye akemeza ko ngo uyu mutama nawe yakoranye n'abatera amagrenade. Petero Nkurikiye nta cemezo na kimwe yatanze cerekana ko mutama Hermes Nahimana yakorana n'uwapangishije. Nta na hamwe kandi tuzi abapangisha amazu baca baja gusaka abapangayi babo ngo bamenye ivyo batunze vyose. Uyundi yerekanywe ni Canisius Nsabimana. Uyu nawe akaba avuga ku mutumba wa Musama muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro, ariko urugo rwe rukaba ruri ku mutumba wa Minago komine n'intara ya Rumonge.
Canisius yahoze nawe akora mu nzego z'umutekano nk'umupolisi, mu nyuma arapfungwa abakivuyemo gutyo. Canisius yahoze ari umunywanyi wa MSD kandi ntiyigeze asohoka igihugu. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 Canisius yaranyurujwe n'iperereza aramara amezi 4 atawuzi yapfungiwe, arahava ajanwa gupfungwa mu mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 Canisius Nsabimana yararekuwe n'ubutungane. Petero Nkurikiye icyo yagirije Canisius Nsabimana ko ari we yakiriye Emery Butoyi mu gihe yaza mu Burundi, yongera aramuha indaro. Kubw'ivyo rero Petero Nkurikiye akemeza ko Canisius Nsabimana yakorana n'abatera amagrenade nawe. Ikindi cyaha ca Canisius Nsabimana nuko igihe afatwa ngo yoba yari yarandikiye ishiramwe Focode ngo imutabarize. Ubwo butumwa ishiramwe Focode rikavuga ko atabwo ryigeze ribona. Abarundi benshi cyane iyo bafashwe baratabaza kugira hamwe boburwa irengero bize bimenyekane ivyabashikiye. Tubibutse ko na General Bunyoni yatabarijwe na Focode igihe afashwe, kandi we nyene yahoze afata abatabarizwa na Focode nk'abansi b'igihugu nk'uko bitangazwa n'abandi benshi batandukanye. Kuri ubu rero benshi bariko baribaza iyo aba bagabo akaba ari Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Hermes Nahimana ndetse na Skeri Mpawe n'Imana. Kuri ubu bamwe mu baryango bakaba bariko baratangaza ko batazi iyo ababo bari, abandi nabo bakavuga ko bagipfungiwe mu iperereza, ari naho igihe ngo baberekana bari. Imiryango ikifuza ko nimba bagitozwa ko bujanwa mu mabohero asanzwe aho vyoroshe kubabona no kubagemurira. Imiryango kandi irifuza ko bojanwa imbere y'umucamanza bakisigura kuvyo bagirizwa. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya aho uri hose ndakwira ngo uze gukurikirana nandi tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikikanwa nayo dushikiriza usangize bagenzi bawe no makuru kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire.